Bakunzi b'imbonesha kure Heritage TV turabaramukije cane kandi turabahaye ikaze mu kiganiro canyu umusomyi n'umwanditsi. Ni ikiganiro gisanzwe kibabwira ivyerekeye abanditsi b'ibitabo hamwe n'inyandiko zabo kugira ngo dushobore kubimenya kandi bishobore kudufasha mu buzima bwa misi yose. Ni ikiganiro kivuga ku nyandiko zisanzwe zijanye n'ivy'ubukristo kandi ni ikiganiro hari haheze imisi mudashikirizwa kubwo impamvu z'ubuhinga ariko mugiye guhora mushikirizwa. Nanje Nizeyimana Shadrack turabahaye ikaze. Uno musi dufise umutumire nkuko dusanzwe tubigenza. Umutumire aza kutuganira ku gitabo c'uno musi, nawe akaba ari ngaha iruhande yanje, nkaba ndamuhaye ikaze kandi anatwidondore. Murakoze cyane Shadrack kumpa ikaze hano muri studio. Jewe nitwa Ntibitanga Etienne, ndi umukristo mw'ishengero ry'abagenzi, ishengero ry'abagenzi riri mw'Irohero. Ego mu buzima nsanzwe ndi umunyeshure wo muri kaminuza y'u Burundi. Tuvugana giremeze amashure y'ubuganga, ivyo twita medicine, sigaje indwi imwe gusa. Ego turaguhaye ikaze kandi turanagukeje cane. Ego Etienne, tukikuganira ku gitabo c'uno musi, urashobora kutubwira ico gitabo uko citwa, ukanatubwira n'abacanditse, ukagira ko kandi unatubwira mu ncamake ico gitabo kivuga? Igitabo tugire tuganire ko ni igitabo nticanditswe mu Kirundi ariko canditswe n'abanditsi babiri. Umwe bamwita David Platt, undi bamwita David Burnett. Ni igitabo kivuga ibice nyamukuru bigize ubutumwa bwiza, tubigerageje kubishira mu Kirundi canke ivyo bise imigozi itanu ihuza ubutumwa bwiza. Ico gitabo nkuko ndiko ndabivuga bagerageza kwerekana iyo migozi itanu canke ivyo bice nyamukuru bitanu bigize ubutumwa bwiza bafatanya, aho bavuga igice ca mbere bakavuga uko Imana imeze, ukuntu ibiyiranga, bimwe mu biyiranga. Ntibivugwa byose ariko hariho bimwe bitatu bavuga mu biyiranga, ariko kandi baratubwira kuri kamere y'umuntu y'icaha, bakatubwira kandi bakatubwira no kwikwiza kwa Kristo, bakatubwira kandi nuko kwizera n'inkenegwa cane. Ariko umugozi kandi wa gatanu baratubwira ukuntu ivy'ubugingo budahera canke ivy'ubuzima budashira ari nkenerwa cane. Nivyo bavuga mu yandi majambo abo banditsi. Tugerageje kuvuga gato bimwe mu buzima bwabo buto, tugerageje kubica mu ncamake. David Platt ni umukristo w'umupastori wo mw'ishengero Markling Bible Church, umunyamerika, yavutse mu 1979 mu kwindwi. Ubu tuvugana mumva ko akwije imyaka 43. Yarafise bimwe mu bumenyi vyerekeye inyigisho ndoramana, afise diplome canke impamyabushobozi PhD mu vyerekeye inyigisho ndoramana. Rero ni umupastori w'iryo shengero kandi abakurikirana ibintu bimwe na bimwe. Yararongoye ishirahamwe bita EMB, International Mission Board. Iryo shirahamwe naryo rifasha abantu ivyo gukwiza ubutumwa bwiza nyene, nitandukanye cane n'ivyo. Ariko kandi niwe yatanguje ico twokwita canke ministeri canke ishirahamwe rya Rukristo ryitwa Radical. Iryo ryo n'uri ariho, niwe arijejwe, niwe anariserukira, niwe anaritanguje. Ego David Burnett hamwe na David Burnett bandikanye na David Burnett. Umwe uwo nawe n'umunyamerika nyene, nawe nyene ni umukristo wo mw'ishengero Baptist yi Philadelphia. Asanzwe rero bakorana mw'ivyo bikorwa niyo mission yabo canke iryo shirahamwe ryabo. Iryo shirahamwe ryabo ryitwa Radical. Niwe mwanditsi mukuru, niwe mwanditsi mukuru mw'iryo shirahamwe, ariko kandi mw'ishengero ajeje gufasha ivyerekeye inyigisho mw'ishengero ahasanzwe asenga.
ngira nabo nico twobavuga. Murakoze cyane Etienne. Tuje rero mu gitabo nyezina igice ca mbere c'iki gitabo ni ntangamarara. Muri yo ntangamarara abanditsi babiri David Platt hamwe na David Burnett barakoresha uburorero bw'ukuntu bagiye mu gihugu gisanzwe kitamenyereye mu by'ubutumwa bwiza, hanyuma bakaganira n'abatarumva ubutumwa bwiza ariko barabwumviriza hamwe nabo babwira. Muri ivyo biyago bavuga yuko babonyemo ukuntu abantu basanzwe bahuza imigozi twise ngo imigozi ihuza inkuru y'ubutumwa bwiza, ukuntu basanzwe bayihuza. Mbega watubwira baranavuga kandi ku bibazo bibiri, ingorane zibiri abigishwa ba Kristo bahora bagira mu guhuza iyi nkuru y'agakiza cyangwa mu guhuza imigozi y'inkuru y'agakiza. Mutubwire izo ngorane zibiri bahora bavuga hamwe n'inyishu bavuga yuko zikwiye gutorerwa. Ego baravuga ko baratwereka uburoro bw'abantu babayeho bagiye mu bihugu nk'uko turabivuga bidasanzwe bimenyeremwo iby'ubukirisu canke inyigisho zihwanye no kwizera Kristo, ariko kandi abo bantu bakabaho bariko barafatanya iyo migozi y'ubutumwa bwiza, nubwo acavuga ko bigoye kuri bamwe n'abandi bishobora kuba bigoye. Ingorane nyamukuru zibiri batwereka, bavuga ubwa mbere ko ari kuba ubwa mbere umuntu atazi neza ivyo yizera, ibyizerwa by'ukuri vya Kristo kuye kuvuga. Ico ni cyambere, ni ingorane nyamukuru. Nivyo arabaha yakijijwe ari umwana w'Imana, ariko adashobora kuvuga ibyizerwa vya Kristo, ivyo kwegeraniza hamwe. Nivyo Bibiliya yigisha ukuri twese turabizi, ariko yakeneye ko biba biri hamwe bishobora kubwiga umuntu akabyumva akabitahura. Rero ni kimwe mu ntambamye abantu bagira, ariko hariho ikindi kandi bavuga c'ubwoba. Ubwoba burashobora gushikira abantu, mugabo n'ubwoba kenshi usanga babufatiye kukwankwa, kukurekwa iyo uri kuravuga ivyo by'ubutumwa bwiza, kuko ufise ubwoba bw'ukuntu baza kubwakira abantu, ufise ubwoba bw'uko abagenzi bawe shadu baguheba, ufise ubwoba bw'uko eske ntibaza ku marginaliza, ntibaza kuncira umurongo, bazosubira kwemera ko tuyahaga ibintu nk'ivyo. Ariko ubwo bwoba ntibwari bukwiye kuhaba, kuko Paulo mu Baroma icyambere mu 15 avuga ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni. Ntidukwiye bavuga ko hadakwiye kubaho isoni z'ubutumwa bwiza, kuko ari ubushobozi bw'Imana buzana wizera wese agakiza. Ikavuga nico rero abantu murakoze cyane. Igice ca kabiri c'ikigabane ca kabiri arinjira rero muri ya migozi itanu, agahera ku mugozi wa mbere yise akarangamutima k'Imana canke akamere k'Imana. Avuga yuko mu buzima bwa misi yose iyo tushatse kuvuga ibintu vy'Imana dukwiye guhera ku Mana, ariyo ntangwa kandi kuko ni nayo hereza. Hanyuma acavuga rero uburangamutima butatu busanzwe bufatanye n'inkuru y'agakiza canke inkuru nziza canke ubutumwa bwiza. Mwotubwira mu majambo avunaguye uburangamutima butatu bw'Imana abanditsi babiri bavuga ko birakwiye nk'uko babivuga ko iyo turiko tuvuga inkuru y'ubutumwa bwiza tuyiheraho, nk'uko nawe uri kurabivuga kandi niko nabo babivuga. Ni kubera iki? Ni kubera nyimba Imana rero yaturemye, dukwiye kuyimenya, dukwiye kumenya ko ari Imana, kandi hari ibyo dukwiye kuyimenyerako, bigira Imana nyene niyo ivuga mu jambo ryayo. Ni ukuvuga rero ko bikwiye kutumenya umwe mu burangamutima, nubwo hariho na bwinshi, ariko tuza kuvuga ngaho bufatanye. Bavuga muri iki gitabo ubufatanye mu mugambi w'agakiza. Niho baca bavuga tanga umutima ka mbere yuko Imana yera, Imana irera. Bisigura iki gaitse? Imana ukwera kwayo bisigura bwa mbere gutandukanya natwe n'umuremyi, ariko kandi Imana nta kibi kiba muri yo, iratunganye gose, iratunganye cyane, nk'uko Esaya 43 babivuga ku murongo wa 15 avuga ngo nduwera wa Isirayeli. Nikavuga no muri cete cya mbere cya Yohana ku murongo wa 5, igice cya mbere cya ku murongo wa 5 haravuga ngo ubutumwa bwiza kwamenye ngo bw'Imana, ngo uyu muco muri yo nta mwiza. Niko bimeze rero, Imana irera. Ni kuvuga ko
atamwijima uri muri yo, ni imana itunganye cyane. bakavuga ati n'abamarayika batazira bavuga ukwera ego ego barabivuga gusa si abamarayika natwebwe duhamagarirwa kubwo kwizera kwayo. ni ukuvuga ko twaba duciye hambavu canke hirya y'inyigisho ya Bibiliya tutariko turabona ukwera kw'Imana kugira ngo tubihimbarize. Ico cyari gikwiye cyo nyene ko dutuma abantu bayihimbariza nuko amanika nawe bivuga cyo bivugako. Aravuga kandi ariko nakandi karanga mutima canke uko Imana imeze, ko Imana igororotse. Ego ko Imana igororotse, kuvuga ko Imana ari umucamanza w'ukuri, yandi majambo kwiherereza urubanza ku rufise, ariko kandi igahana ukwiye guhanwa ufise amakosa umunyavyaha. Kuko hariho umurongo ubitwereka neza muri Proverbe, kuvuga mu gitabo c'imigani 10:15 avuga ngo umuntu ngo ahereze urubanza ku utarufise, canke donc uweza utera uweza umunyavyaha canke utsindisha umugororotsi, ngo ni kisesema ku Mana. Imana remeze uko ni Imana igororotse, ihereza urubanza ku rufise, igaha ikigongo canke iga justifia canke ikeza udafise urubanza canke udafise amakosa. Muyandi majambo karanga mutima ka gatatu, akaranga mutima ka gatatu shavuga na karanga mutima ko ubuntu, ko Imana ari nyabuntu. Kuko yaba twofata ivyo gusa ko Imana nivyo igororotse, Imana yera, akaranga mutima kakabura byaba bigoye, kuko tuza gusanga ahantu hari ikibazo kidashobora kwishurwa. Cyoshobora kwishurwa ni gute Imana igororotse yera, iyo Mana imeze uko ihereza urubanza ku rufise, iza gutsindanishitsa umunyavyaha nka twebwe n'ubundi wari we wese, yarakwiye gutsindwa n'urubanza. Ariko kandi rero karanga mutima ko Imana ari nyabuntu kaza gukuraho ivyo nkuko tuza kubibona ukurikira, sindabitevye kucana. Ego ati ubuntu bw'Imana busigura ngo Imana iha abantu ico batabereye, ikabima ico bari babereye. Ego murakoze cyane. Igice gikurikira gifatanye n'akamere wari wabitubwiye, akamere k'icaha k'umuntu. Tubonye ko Imana yera, ko Imana itunganye, ariko ubu naho bagira batubwira uko umuntu ameze, akamere k'umuntu. Batangura bavuga ico bita igihushanyo cyo muri Bibiliya, avuga yuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, ariko kandi iyo shusho yononywe kandi n'icaha. Bega mu tuganirira muhere kuri ico gihushanyo cyo gisigura, mugaca mutuganirira kandi kuri kamere k'umuntu k'icaha, mbega kameze gute gaitene, umuntu ameze gute? Umuntu nivyo yaramwe mu ishusho y'Imana. Mu itanguriro harabivuga neza, habivuga ko Imana yaremye umuntu ikamubumba, ariko ikimushyira mu mpemu yayo. Umuntu rero nkuko tubibona atandukanye cyane n'ibindi bintu byaremwe byose, niwe Imana yahaye no kubiganza. Uwo muntu rero arafise na bimwe bimuranga n'Imana ifise, nubwo itabifise ku rugero, nubwo atabifise ku rugero rw'Imana, biba byarononekaye, ariko hari ibintu bimwe bimwe byerekana ko umuntu n'ibyo turavye afise ishusho y'Imana. Umuntu n'umuntu ariko arakora ibintu byiza, niwe yakoze ibintu turiko turakoresha muri studio. Umuntu afise ibintu byinshi akora, n'umuntu akunda, afise amaranga mutima, afise ibintu byiza muri we ashobora gukora abantu bakabona ko ari byiza. Ariko kandi ibyo ntibigarukira, ariko umuntu arashobora no gucumura, ibyo yanakoze, nkuko tubizi umuntu wa mbere. Ibyo rero aca avuga ko abanditsi babiri baca batubwira ko bizagira ingaruka ku muntu aribo twebwe, atari ko Adamu gusa, ariko ku bantu bose. Baravuga ibintu bitatu nk'ingaruka. Ubwa mbere ni uko umuntu cya mbere aba atandukanye pano gutandukana n'Imana, agarariza icyo twakwita rebellion, aho umuntu aba ubuzima bwo kugarariza Imana, ahubwo asanzwe anayigarariza, niyo kamere kugarariza Imana. Ubwo rero aha umuntu ashobora kuyigarariza mu buryo bubiri. Hariho uyigarariza mu buryo buboneka, hamwe aterekwa iby'Imana nta kintu kimwe ntayihari, akayigarariza nyine akavuga ati n'ibyo bintu sibyo, iyo ntiriho reka nabivuga. Ariko kandi hariho undi ashobora kuyigarariza mu buryo
no kwita ko bugoye jewe ikintu kivugwa mu gitabo ariko kandi n'uburyo n'abariko baradukurikira bo kumva ko bugoye kuko uwo muntu agerageza kurondera gutungana kwiwe ubwo rero n'uburyo bukomeye bwo kugaragariza Imana kuko umuntu ameze nk'uko umuntu yagararije Imana nta kindi kiba kimubereye nta kintu na kimwe yokora nta bintu byo kugororoka nta bintu byiza yokora mu bantu nta bintu yo mu bisanzwe ngo anezere Imana canke ngo itume imwemera kore no kugarariza nako gukomeye agerageza kwirondera kugororoka kwibarabe ko iyo Mana igororotse yo mwemera canke yemera yego iruhande mbega iruhande yo kugarariza Imana iyindi nkurikizi yazanywe n'icaha abanditsi bavuga ko ni gutandukana n'Imana abaroma 3:33 avuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana mu yandi ma version y'izindi ndimi niho usanga biboneka neza ko ari gutandukana nayo ni gutandukana n'Imana mu gitangaje kandi mu muntu nuko bishobora kugaragara gutandukana n'Imana gushobora kugaragara muri we mugabo akaguma agerageza uburyo bwose agukwepa ariko inkurikizi zako zirashobora kugaragara mu muntu hariho kumva umutima umwagiriza afise kwagirizwa tutokwita culpability nkuko Adamu na Eva vyagenze baca baragenda barinyegeza umuntu arashobora no kugira ubwoba arashobora kugira ubwoba isoni ndimo gufata Adamu na Eva bakarondera amababi bakifuka no kuvuga hari bafise isoni ani nkurikize zacu n'umuntu rero birashika rero turafise ubwoba turafise n'isoni umuntu w'umunyabyaha arabigira ivyo mugabo biza kunyegezwa birashobora kuba binyegeza cyangwa akarondera inyishu yavyo hatariho inyishu y'ivyo bintu hatariho za gusanga no mu buzima busanzwe agerageza gukora ibintu byiza yakoze ibibi agerageza gusigura ibintu ko nk'akarorero ibintu by'Imana ivyidusaba nayo nyene irexagera kame biragoye birarengeye nuko umuntu mu bisanzwe ari ibintu kimwagiriza ego kigira gatatu ku nkurikizi z'icaha ikigira gatatu ni urupfu umuntu aba ari upfuye Abanyefeso 2 niho Paul abivuga umurongo wa mbere yarabagize bazima mwari mupfuye mwishwe n'ibyaha uwo muntu yarapfuye ameze uko nta kintu ashobora kuvuga ntashobora no gutaka niyo tubivuze mu rurimi rwumvikana ikiziga nticovuga ngo nkiza musanze yarapfuye mu buryo bw'impwemu ntibikunda yuko ari ikintu akora kugira ngo ahure n'Imana ntibikunda ntaco yokora niyo kwinyagaza avuge ngo nkiza ntibikunda kugira ahure niyo Mana itunganye niyo rero ko umuntu aba ameze ariko malheureusement umuntu biragoye ko yemera umunyabyaha kuko uzora no mu buzima bw'umuntu agerageza ko ibintu byiza byose bimutaha kwisigura ego Imana itunganye cyane ku ruhande rumwe umuntu adatunganye ku rugezo rundi umuntu ari mu kaga Etienne ego mbega none ako kaga nibaza ko ariko ngira bagerageza gutorera umuti mugozi ugira gatatu ariyo bise Kristo arihagije bavuga yuko ikibazo nyamukuru gikwiye kuturaza kwijoro ari iki kibazo nyine cy'ukuntu Imana itunganye ishobora kuja mu bucuti cyangwa ishobora guharira uwo muntu adatunganye rero bakavuga ati inyishu iri muri Yesu Kristo bavuga ati iyo nyishu iri muri Yesu Kristo mu bintu bibiri uko yabayeho canke icari hamwe n'ico yakoze bega mutuganira kuri ivyo bintu bibiri ga Etienne ukuntu ari nyishu by'ukuri nkuko batangura bivuga womengo hari ahantu bibereye urusobane kubona Imana igororotse itsindisha nkuko twabivuze itsindisha ukwiye gutsindwa uburabwa uwagiriwe n'urubanza ikeza utarufise iyo nyene iza rero kweza gutsindanishiriza umuntu kandi yararufise mu by'ukuri rero inyinshi za kuboneka mu kwikwiza canke suffisance igikorwa ca Kristo ubwa mbere ubuzima bwiwe Kristo yabayeho kwisi bwa mbere nk'umuntu jana kwijana ariko kandi ntiyigeze
yabayeho ubuzima bw'akarorero ntiyigeze kandi akora icaha ngico rero kimwe mu kuntu Kristo ari wakwiye gusa ikindi nuko yarubashe arumvira gushika no ku rupfu mu bifilipi bavuga si urupfu rusanzwe urupfu rwo ku musaraba akongera akorera aja ku musaraba rero birumvikana ko umunyabyaha kuko bose bakoze icyaha kandi ingero y'icyaha yari urupfu nk'uko birivuga rero urupfu yari nyinshi mu bisanzwe y'icyaha ubwo bwategerezwa kugira nande niko Yesu kandi yaciye apfa tegerezwa kugira ko umunyabyaha niyoza kuriha igihano c'undi munyabyaha baregwa bimwe ivyo ukunda jana ivyo ukunda ivyo rero Yesu yaje gukora ikindi nuko yarazutse yakoze arazuka yanesheje mwasi twe tutoshobora kunesha satani n'icyaha ivyo n'ivyo vyose ibikorwa vyiwe baba ukubaho kwiwe yaba gupfa kumusaba no kuzuka canke gutsinda abarya bansi bose tubona satani n'icyaha ivyo nta muntu yari kuvyifasha ico gituma rero mvuze muri make Imana yonyene igororotse mu ishusho yambeshe y'umwana ya Kristo yari gushobora gutsindanishiriza cyangwa gukiza umuntu ivyo rero niho ku musaraba haza guhurira bwa buntu na kwahugororoka ati baravuga kandi bati Yesu kubera azutse bisigura yuko ari umwami uburyo butatu bavugamo ko ari umwami wo mutubwira ko bavuga Yesu kubera azutse bavuga ko bisigura ko ari umwami Yesu n'umwami w'isi umwami kuri kucaha no kuri satani n'umwami ku buzima bw'umuntu kuri twebwe kandi n'umwami kandi ku rupfu n'umwami ku rupfu satani n'umwami kucaha n'umwami no kuri twebwe turiko turamwumva no ku bandi bose bariko bisanzwe kuba Yesu yarapfuye kuba Yesu yarabayeho agapfa akazuka biradushira ku ideni ry'uko tumwubaha nk'umwami nico bashatse kuvuga ego ariko ko dutera tubandana niko batera batora umuti w'iki kibazo mu mugozi ukurikira wa kane bise ugukenerwa ko kwizera bati ko Kristo tumenya ko ari umukize yihagije ubwabye ntibihagije mbega umuntu yamana itunganye wa muntu w'umunyabyaha Yesu Kristo yihagije bihura gute umuntu acazo guhura n'Imana gute mbega ko Yesu yapfuye abantu bose rero ubu bazoja mu ijuru canke baranywanye n'Imana babivuga ko gute muri iki kigabane cyo gukenerwa ku kwizera ukwizera bakuvuga gute niki kuri bo kuri abanditsi ikigabane ivyo vyose twavuze ubwa mbere biraho bivuzwe uko byo bimariye iki umuntu nukuvuga ko hariho ikintu gikenewe nkuko babivuga ko bakivuga ko gukenerwa kwizera kwizera gukenewe kugira ngo umuntu yakire iyo ngabire ya Kristo iyo ngabire atanga ukwizera kurakenewe cyane rero ukwizera baza kukwerekana ko ukwizera bwa mbere ibitari byo kwizera aho bamwe bashobora kugumanura cyane canke bakakugumisha bamwe bakakorosha ku buryo kutabari kwizera ukwiye kandi bakakugumisha kujya utona bakakugumisha ku buryo utabona gutahura bavuga to kwizera niki none kuri bobo baza kuvuga ko kwizera ari uko ngerageje kuvuga mu majambo yanje ariko asa nayo bakoresha ari uko kwakira iyo ngabire ego donc nuko kwakira iyo ngabire rero baza kuvuga baza kwerekana ukwizera akamaro ico igituma umuntu yo kwizera ni kubera ko kwizera kugira basigura ivyo bwa mbere umuntu yizera kubera iki ni kubera akwiye kunwana n'Imana ni kunwana n'Imana gusubiza hamwe n'Imana umuntu yari yatandukanye n'Imana niyo mvo nyamukuru yo kwizera niyo bavuga rero urumva baca bagenda bavuga ibitari kwizera si kugira umuntu ngo aronke umunezero ngo aryoherwe si kwizera wanashaka bagira naho bavuga ati kwizera si kugira ngo umuntu asharo ngo aronke ijuru ngo ntiyizera kugira ngo aronke ijuru kugira bwa mbere anwane n'Imana ivyo byose nivyo ari ingabire zakuva mu kwizera ngo sivyo
ari karabi ni kumwanya Imana ubwa mbere rero avuga ni baraca batubwira ni igikorwa cyo kwizera ni kubera iki umuntu yo kwizera ni uko kwizera ubwa mbere ni tutegereza kubona Kristo niwe yihagije tutegereza kubona Kristo donc tutabonye Kristo two kwizera gute two kwizera iki hari we wenyine tukiza uwo niwe tutegerezwa kubona hama kwizera kuri hagije gutandukanye n'ibikorwa n'ibyo baca bavuga kuri hagije kubera ko gutandukanye n'ibikorwa ni kwakira mu bisanzwe bitandukanye no gukora ntibavuga ngo kunda ntibavuga ngo gira ibintu wizejo Kristo yakoze n'ibikera umwami Yesu Kristo rakira kwakira mu yandi majambo turiko dusa n'abasozera mugozi wa gatanu bawise ivy'ubugingo budashira birihutirwa ni nkaho bavuga bati ibintu naho tuvyumvise harakenewe inyishu ibintu vyumvise nibisigura ko unywana n'Imana hari ni kuri cyakenewe inyishu yihutirwa cyane kubw'ibi ibintu byavuzwe hejuru mu majambo avunaguye ga Etienne inyishu yihutubwira kenewe kubw'ivyo vyose kuvugwa kuvyumva harakenewe inyishu yihutira kuko hariho bavuga ko hariho ibintu bibiri bibabaje ubuzima bubiri bitandukanye nuko bwa mbere hariho ubuzima ko kubaho ibihe bidashira utandukanye n'Imana ibihe bidashira aho ni kubatariko kubatizeye aho ubuzima budashira niko no muri Matayo 10 Yesu Kristo avuga babazwe ibihe bidashira ego ni kuvuga ko ivyo birakenewe kugira abantu bakira kaga nkako bwa mbere kugira abantu bakira kaga nkako kibihe bidashira abazoba roberi canke teri bitwimana ibihe bidashira bazobandanya mw'ivyo iyindi nkuru bamwe abatizeye by'ukuri bazoba mu bihe bigoye kandi bibabaje cyane ariko hari indi nkuru kandi ryoshe ko abizeye bazobaho ubuzima budashira nabwo ubuzima bw'umunezero ubuzima aho icyaha kitagira ingoma cyaneshejwe burundu ubuzima banwanye n'Imana mu buryo uri parfait mu buryo bwo tutariko turagwana n'icyaha tutariko turamaturira Imana ngo tukizica turakeneye kunwana nawe icyo gihe Yesu yantwaye mu buryo ariko kandi tuzobona n'abandi bene data abo twazi abo tuza bagivuye nabo tutazi iyo ni inkuru nziza cyane twiye nayo kumenyekana ego murakoze cyane Etienne turangiza munota umwe wa nyuma mbega ibi bintu umuntu yobishira mu ngiro gute ibintu turavyumvise inkuru y'agakiza imigozi ihuza ubutumwa bwiza mbega umuntu yoyishira mu ngiro gute umuntu ari mu Burundi ariko arumviriza iki gitabo wakimusomeye yobishira mu ngiro gute kumenya imigozi itanu ihuza ubutumwa bwiza hariho ico bidusaba duhereye ku mugozi wa nyuma berekana ko ubugingo budashira byihutirwa ivyo by'ubugingo budashira birihutirwa dutahuye akaga bwa mbere umukristo atahuye akaga abatamenye Imana barimo icyo yokora n'igiki bwa mbere harimwo icubuko ati yotegerezwa yosunikirwa kuvuga ubutumwa bivuye umutima wiwe wamaze kwakira ako gakiza amaze atari uko gusa Kristo bidusaba muri Matayo tugende oya ahubwo ari uko bivuye no mu mutima w'uwo muntu utaruka ariko kandi turakwiye kuvuga ubutumwa bwa mbere tukivako ico no kwita kwivako niko bavuga tugatanga ikiguzi nanje nakwigaruka gatanga ikiguzi nivyo hari ikiguzi hayibonye ibiguzi bimwe urashobora kwampa n'abagenzi hano n'ibindi biguzi byinshi kwivako guheba hari amasacrifice mu bisanzwe ivyo dutanga kubera ko ico kintu twatawe ko ari urgence kishihuta cyane mbega ku batarizera nabo vyihuta gute bo bishira mu ngiro gute ibintu bumvise ku batarizera niko kwihana nta kindi bakora niko kwihana Imana ikadodora mu mutima wabo biciye mw'iyi migozi ihuza ubutumwa bwiza uko abanditsi babivuga rero bakwiye ko kwihana igihe bavyumvise kuko dinpa ubuzima budahera mu mubabaro birababaje cyane ariko kandi ku rundi ruhande ubuzima budahera mu munezero nk'uko twavuze biraryohera n'umunyabyaha nico gituma rero abantu dukwiye kwama tuvuga ubutumwa kwama turondera nk'uko babivuga tugendana n'abantu benshi turamana turondere
ahantu tuvugana byinshi kandi muri byinshi hariho turavuga Imana ariko tudugira aho nyene tuvuge ivy'ubwo buzima. Wow. Ego donc ni uko abamaze kumenya ubutumwa bwiza bakwiye kubaho bakerekana ibikorwa byiza byara ingeso nziza byara abatarizera nabo bakiri mu byaha barakwiye guhungira kuri Yesu Kristo niwe nyishu yonyine yakakaga umuntu ari mu birahure n'Imana itunganye hamwe na wa muntu adatunganye. Ego Etienne turarangije ikiganiro cacu tukaba tugushimiye cyane wakoze gose twizere yuko niyo twakwitura n'ubugira kandi uzoshobora kutwita. Mwakoze kuntumira biraryoshe ni plaisir kugira ngo ibi nibaza ko abantu benshi bishobora kubafasha. Ego murakoze cyane. Ego tukaba turangije ikiganiro canyu rico cacu kandi je nariko ndakibashikiriza Nizeyimana Shadrack nkaba ndabasezeye nkaba kandi ndabifurije kugira ibihe vyiza muri ko muradukurikiranira hose muri tukaba tuzosubira mu kiganiro c'ubutaha. Murakoze cyane.